c'ubuntu c'Imana aho itoraniriza bamwe kubakiza abandi ikabareka. Rero kubera harimwo abantu Imana itoranya abandi ikabareka, abantu benshi ntibakira neza kino cizerwa, kirabagora kwakira mu mutima kubera umenga gishira ahantu abantu nkaho umenga Imana irarenganya, umenga Imana y'ubuntu, Imana y'urukundo ntiyofata abantu bamwe ngo ibatoranirize ubugingo budashira, abandi ibarekere mu muriro. Rero kuva kera hari abantu iki cizerwa bamye bacanka, ahubwo hariho n'abanyabwenge bavuga ko ati iki cizerwa turiko turakiraba sico kuko gifata Imana kikayigira monstre, ngira ni nk'igihume canke igisigo, kintu kimeze nabi kandi kiragabanya ubushobozi bw'umuntu, cyo gishira hasi ubushobozi bw'umuntu, l'incapacité de l'homme yo gushobora guhitamwo ikintu ashaka. Ariko umwanditsi aravuga ko ntidutegerezwa gutahura Imana dukoresheje ubwenge bwacu cyangwa gutahura kwacu, kubera ugutahura kwacu kwarononwe n'icaha. Rero twebwe turashobora gutahura ibintu nabi kubera ugutahura kwacu kononwe n'icaha. Muri Yesaya niho havuga ngo ivyiyumviro vy'Imana biratandukanye n'ivyiyumviro vyacu. Rero ko Imana ivyo yiyumvira twebwe hari vyinshi tutategerezwa gutahura mugabo ari ivyo. Ikindi avuga nuko twebwe tubona ko ico kintu Imana yakoze atari ciza kubera icaha kiri muri twebwe, narimejeje kubivuga. Ariko hariho umwanditsi avuga ngo ntidutegerezwa kwiyumvira ko Imana ivyo ikora ari vyiza kandi bigororotse, ahubwo twomenya ko ivyo Imana ikoze nivyo biba vyiza kandi nivyo biba bigororotse. Urumva Imana ntivuga ngo kiriya kintu ni ciza reka ndagikore, ahubwo igikoze hejeje kugikora niho kiba ciza kandi kikaba ikigororotse. Rero ikindi twotahura nuko umwanditsi avuga ngo Imana nta deni ifitiye umuremyi, ikiremwa. Donc umuremyi ntafitiye ideni ikiremwa, no kuvuga ko ivyo akora vyose twebwe ntidushobora kumubwira ngo waturenganije kuko nta deni adufitiye, ntategerezwa gukora ibintu kuko twebwe tubishaka. Kandi avuga ko agakiza si cizerwa c'ubutungane, ahubwo si igikorwa c'ubutungane, ni igikorwa c'ubuntu, ni ibintu Imana itugabira ku bw'ubuntu bwayo. Rero ntidutegerezwa kubishiramwo ubutungane bwacu. Rero kubera ari cizerwa kigoye, ntidutegerezwa kuciyumvira n'ubwenge bwacu ngo twiyumviye ati ibi biva ha bikaja, ahubwo dutegerezwa kuza imbere y'Imana n'umutima uciye bugufi, tukaraba mu ijambo ry'Imana ico Imana ishaka kutuganiriza. Birashoboka ko tutabitahura, ariko tukwiye kuza n'umutima uciye bugufi tukamenya ico Imana ibivugako. Iki cizerwa rero kirababaza, ariko naho kibabaza ko bamwe bazoja mwijuru abandi bakaja mu muriro, nta kintu na kimwe bihindura. Kandi umuriro ni doctrine canke ni ikintu kihari Imana izohanisha batizera. Kuvyizera canke kutavyizera ntibihinduka, umuriro uzoguma uriho. Rero hariho n'abantu bazoja mu muriro, abandi bagenewe ubutumwa bwiza, bagenewe ubugingo budashira, baje mu ijuru. Kandi ivyonye tubitahuye canke ntitubitahure naco bihindura ku Mana. Arerekana kandi ko kuva mu itanguriro mw'isezerano rya kera Imana yamye ikore kino gikorwa co gutoranya, aho ibwira Abisirayeli mu gitabo co gusubira mu vyagezwe Deuteronome ko njewe ndi Imana yanyu, ni jewe nabatoranije kugira ngo mube ihanga ryanje. Imana irerekana ko niyo yatoranije Isirayeli kugira ngo babe ihanga ryayo, kandi niyo yatoranije Aburahamu mu bandi benshi b'abanyavyaha. No mw'isezerano rya kera Yesu arabwira abigishwa muri Yohana igice ca 15 ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije. Imana iguma yerekana ko niyo ikora kino gikorwa co gutoranya, haba mw'isezerano rya kera canke mw'isezerano rishaje. Rero ni Imana idutoranya kuva kera, kuko uri kuraraba ijambo ry'Imana rivuga ngo nabatoranije kuva kera. Twebwe atagikorwa canke umuntu atagikorwa arakora. Imana rero mu gutoranya bano bantu, umwanditsi avuga ko abantu bose bakoze ivyaha kandi babereye urupfu,
abantu bose bariko baja mu rupfu, ariko Imana icifata muri abo bantu bariko baraja mu rupfu bakurikiye inzira y'urupfu igatoramwo bamwe, akoresha amajambo kwirisiporte leja bariko baragenda mu rupfu, donc ni nk'ikorwa kiri passive. Imana iraraba abantu bariko baragenda bose baja mu rupfu ikabareka, donc ntihagire icyo ikora kuko nibo bariko barijana ikabareka, donc n'igikorwa kiri passive. Imana atacibikorako, mugabo igicifata muri babandi bariko baragenda uwo murongo munini igakuramwo bakeyi, irishwazi igatoramwo bakeyi ikabaha ubugingo budashira, donc ni igikorwa kiri active, aho Imana iza kurobanura abantu bamwe muri abo bantu bariko baraja mu muriro, hanyuma igakuramwo bakeyi ikabaha ubuntu bwayo. Kandi umwanditsi avuga ko Imana irahimbazwa igihe igiriye ubuntu abantu, kandi irongera igahimbazwa no mu gihe ihanye ko yerekanye ubutungane bwayo. Rero aca abandanya avuga ko iki cizegwa naho tutogitahura kiri mu bindi vyinshi muri Bibiliya bigoye gutahura ariko twizera, nk'ubutatu, kuvuga hari Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda, turavyizera ko ari Imana imwe, mugabo biragoye gusigura. Cyo kubona ko Mariya yavyaye umwana w'Imana ata mugabo afise, ivyo byose turavyizera biri muri Bibiliya, ariko ni ibintu bigoye gutahura, n'ayandi majambo menshi agoye gutahura. Ravuga ko ntitworeka kucizera kubera kigoye gutahura, ahubwo turacizera kubera kiri muri Bibiliya. Mbega bino bintu vyose kumbure twumvise kuri kino cizegwa bidushikana ku ndunduro iyahe? Bidushikana ahantu tubona ko gutahura kino cizegwa bidukuramwo ubwishime, canke tuvuze ubwishime umenga harimo akantu k'ifyeri, ariko bidukuramwo amanyama, kumva kumengo hari ikintu twakoze canke ikintu turi catumye Imana iduhitamwo, kadushikana ahantu rero twumva yuko ata kintu na kimwe twari kugira ngo Imana iduhitemwo. Hanyuma kino cizegwa kandi gishira Imana hejuru, donc gituma dushobora guhimbaza Imana, kubera ko uko kwihana, uko kwizera ijambo ryayo, kwizera ukuri kukaduha kwidegemvya, nta handi biva atari ku Mana, nta twigoro tw'umuntu turimwo, ariko ni Imana yonyene. Ivyo rero kaca bituma Imana ishigwa hejuru. Ikindi kintu kigira gatatu nuko kino cizegwa kiduha umunezero kubera ko kiba cadukamuyemwo ico kintu cyo kumva yuko umengo ni twebwe, ariko kubera ko tuba tubonye yuko ata kintu na kimwe twabigizemo uruhana kugira ngo dutoranywe, donc bidushikana ahantu tugira umunezero, tukanezererwa ukuntu Imana yaduhisemwo. Hanyuma icakane ikicizegwa kidushikana ahantu donc Imana idusezeranira canke iduhezagira imigisha yose y'ahantu ho mwijuru muri Kristo, nkuko tubibona muri Ephesiens 1 verset 3. Hanyuma cya gatanu kino cizegwa kivyura canke kidushikana ahantu tunyotererwa ukwezwa, donc hamwe no kubona ko Imana vy'ukuri ari Imana yakoze vyose ku bwacu, kandi ari Imana yera, twumva tutoshobora gukora ikintu cose kinyuranije n'ukwera kwayo. Rero bikadushikana ahantu donc dusunikirwa kwezwa. Hanyuma ica gatandatu bidushikana ahantu twumva ko dukomejwe mu Mana, donc kubera ko dusomye muri Philippiens 1 verset 6, donc turabona ko watanguje igikorwa muri twebwe, iyo Mana nyene yadutoranije niyo iduha inkomezi, donc twumva dukomeye muri yo kubera ko ariyo yonyene yatanguje igikorwa ciza muri twebwe. Imana ishimwe cyane.